Nitwa Museveni Hakizimana, ndi umwe mu gwaruka rw'Abarundi, nkaba nahoze nkora amashirahamwe atandukanye. Narabaye umuyobozi w'ishirahamwe ryitwa Youth Globe, kandi narabaye mu yandi mashirahamwe atandukanye, ariko inyuma yaho nahavuye ntanguza umugambi uri muri societe yitwa Sagura Femme. Sagura Femme ni amajambo abiri, ijambo rimwe ni ikirundi gusagura, bivuye muri bwa gusagura, irindi jambo ni femme riri mu rurimi rw'icongereza bisigura ferme canke ahantu ho kurima no korora. Sagura Femme ni societe yaje gukorera mu burimyi n'ubworozi muri rusange, kandi ishimikira cyane kubijanye no kurima n'ivyo korora, kwigisha ibijanye no korora no kurima kijambere. Hanyuma ikaba yashize imbere hanini ya ibijanye no kurima ivyamwa hamwe n'imboga. Mvuze ivyamwa n'imboga no kumva ko icyabiteye n'icuko muri rusangi twagiye tubona hariho kumbure rimwe na rimwe ingwara zishikira abana canke abana batoya canke abakenyezi, ugasanga rimwe na rimwe bavuga ko izo ngwara ziva gufungura nabi, mbere bagahimiriza rimwe na rimwe gufungura ivyamwa n'imboga. Nza nka Sagura Femme kugira ngo dukore cyane mu bijanye no kurima ivyo vy'ivyamwa n'imboga, mugabo kandi twongera tworora kijambere. Nkuko nari natamwe ndabivuga, turorora ariko kandi tukanavyigisha n'abandi. Twahavuye dushiraho ico kigo nyene ahantu ho kurimira, ico twokwita ferme irimwo ivyo byose. Muri kino kiringo tuvugana harimwo ibijanye n'ivyamwa n'ivyo, novuga nk'imyembe, mbere murazi ko n'ibitoke rimwe na rimwe babishira mu vyamwa. Harimo rero ibitoke, harimwo imyembe, hakabamwo n'ibindi vyamwa ariko bitarashobora gukura. Novuga ko muri kino kiringo muri ferme yose nuko ushobora gusangayo ivyo navuze vy'imyembe, nuko ushobora gusangayo ibitoke, mbere barashaka mbere ivyo bigeze kuko twatanguye no kwimbura, haraheze nk'ukwezi kumwe dutanguye kwimbura. Hanyuma kandi hakaba hariyo n'ivyo bijanye n'imboga canke imboga nkuko bamwe bose bavyita. Navyo tubigira mu ntumbero yo kwereka abo twipfuza ko bo twigirako, babone ivyo dukora, ko ivyo twigisha canke tuvuga natwe tubikora. Turabikora rero kubera ko isanzwe ari ferme, novuga nti koranirije hamwe ibintu bitandukanye no cyo kwita ferme integre. Harimo ibijanye no guhingura, kuko iyo uri mu korora, bamwe korora inkoko, aborora inka, impene canke ubundi bworozi butandukanye. Ariko twomenya yuko mu bworozi bwose hagenda habamwo ibigenda byuzuzanya, mbere ibyo bigenda byuzuzanya ugasanga bimwe biva mu gukora ibintu bimwe ibikoresho bimwe bikoreshwa amaboko. Tuvuga nk'akarorero, nk'ubu tuvuze duti korora inkoko kijambere, nukumenya ko hariho aho inkoko ziba, aho inkoko zifungurira, zinywera amazi, aho zirara, aho zita n'ibindi, iyo ari inkoko zo guta. Rero ibyo byose tubishize hamwe dusanga bica bizana ikindi gisata muri ferme kijanye no gukora ibintu by'ibikoresho cyane bikozwe mu bikoresho dusanga muri ferme nyene. Ahangobye kuvuga havyo dukora mu mbaho canke mu biti, ivyo bikadufasha guteza imbere ferme muri rusange. Ubu mfatiye kuri ico nyene cyo gukora ibikoresho bimwe, navuze ko tworora inkoko, tukorora n'inka, ariko ziba izo nka canke zoba izo nkoko zirakenera ku ivyo ziriramwe. Ivyo rero turavyikorera, kandi ivyo dukora twebwe tuba tubikora dushobora no kubigurisha ku bandi. Iyo hari ababikeneye turabakorera,
mugabo kenshi ntidukora ibikoresho tujana ku isoko ngo tugiye gucuruza, mugabo kenshi dukora ibikoresho twe dukoresha ariko tukavyereka abandi abavyipfuje. Rero iyo bagize commande bakadusaba turabibakorera. Aha nagomba ngaruke mu kijanye n'inkoko nyene, kandi inkoko tworora nibyo twatanguye tugura imisi nkuko abandi bose bayigura, mugabo haraciye kuba dutangura uyu mugambi, kuko umugambi wo gushiraho iyi ferme watanguye neza neza mu 2018. Nivyo koko imbere gato 2016 twari twatanguye bimwe byo mu nkaratasi, umuntu yandika yiyumvira nohera hehe ikinokora neza, mugabo mu 2018 niho twatanguye nka societe yemewe n'amategeko gukora mu gihugu. Navyo nyene naho twatanguye nka societe ivyoroshe ko twatanguye tugura iyo misuhu ya nabivuze tukayorora, bimwe bikagenda neza ibindi bikanka nivyo, muga twoho iyo ibintu byanse turavuga duti ntaco twize. Igituma dufata ko ari ukwiga, noneho ikidemeza ko tuvuga ko ari ukwiga nuko kuva rutangura n'ivyo byagiye bitugora mu bworozi bw'inkoko, mugabo ntwize duhagarika, ahubwo twagenda twiyumvira duti aha ko bigoranye uwo hindura ukukundi, mugabo umugambi ukaguma ari wa wundi wo korora inkoko. Rero twahavuye twegera imbere gatoya, tubatangura kwiyumvira ibyo gukora ibi bikoresho byo kuraririza amagi kugira ngo turonke imiswi. Navyo nyine kumwe nabivuga tubikoreye ferme, tubikoze kugira ngo bize mu gikorwa cacu, mugabo kandi bikaba bifise kuba vyogurishwa iyo turose abakiriya, canke iyo abaguzi babonetse atavyo dufise bakagira commande turaheza tukabakorera. Ni mu ntango twatanguye dukora ibiri semi professionnel, sinzi ko bivuga, mugabo tugenda duhinyanyura buke buke. Twahavuye rero tutangura gukorana na bamwe basanzwe bamenyereye, baba bari ngaha hano mu gihugu wacu mu Burundi canke abatari ngaha mu gihugu wacu. Murazi yuko ubuhinga bworoheje ibintu ku buryo twahinyanyuye neza, ubu dukora kuveze nziza kandi zizewe. Ariko ndasubiye kwivuga kandi izo kuveze naho tuzikora tuba tuzifise izi wacu dukoresha nivyo, mugabo kandi ntidukora kuveze dushira ku isoko ngo umuntu azoze ashime yishima zo tugurire, oya, mugabo uwushimye izo kuveze aragira commande, agize commande tugaheza nawe tukamukorera. Ibi no kugira ngo abantu bitahure neza, suko gukora amakuveze atari umugambi ubwawo, canke kutoshobora ku umugambi winjiza uburyo bw'amafaranga ubwawo, ariko nuko kuihangiro ferme yihaye dukora ibyo bintu byose biri integre kugira ngo dushike ku objective kuihangiro twihaye, tudafashe ikintu kimwe ngo aba ari cyo kije imbere y'ibindi kindi gisigara inyuma. Ariko kandi icyo cyose dushize ko amaboko tuko turakora, turigora turiyaranje twagikora ku buryo kiba ikintu ciza cyane kandi kica akarorero. Hanyuma novuga ko duhingura kandi dukora nako ibindi bikoresho nk'ibi byo kwegekamwo inzuki, ibitiba, kuko no muri ferme rusanzwe twegetse turafise ibitiba biri mu inzuki, turafise n'ibindi bitajamwe inzuki n'ibyo koko, mugabo turakorera n'abandi bipfuje gukoresha ibitiba bagenda gushira mu matongo yabo aho baba bafise batekanije. Muri rusangi nuko ferme Sagura Farm ikora, kandi nuko naho igeze uno munsi.